Umunsi mukuru wo kwikukira kw'Uburundi ku ncuro ya 62 warahimbajwe mu ntara ya Bujumbura kuri uyu wa mbere Mukakaro umwaka wa 2024. Ibirori ku rwego rw'intara vyabereye muri komine Isare bihagarariwe na buramatari w'intara ya Bujumbura Desire Nsengiyumva, bikaba vyatangujwe no gushira amashurwe ku cibutso c'incungu yo kwikukira. Mw'ijambo ry'ikaze musitanteri wa komine Isare Gilbert Niyonkuru yamenyesheje ko abenegihugu bari ku kivi mu mazone 4 n'imitumba 16 igize iyo komine. Abenegihugu barijukiye kurima muci haba ku misozi no mu myonga mu ntumbero yo gushitsa ya mbono kazoza y'igihugu. Mw'ijambo ryiwe buramatari Nsengiyumva yamenyesheje ko uyo munsi mukuru uje hari imbona kazoza y'igihugu, ko rero ari n'akaryo keza kuri umwe wese kurimbura ivyo ariko arakora kugira ngo ayishikeko. Yaciye yibutsa abenegihugu impanuro ziri mw'ijambo ryashikirijwe n'umukuru w'igihugu. Turwanye uburebwe, hanyuma umuntu wese aje ku kivi. Turwanye baje bishinga amarigara. Turwanye abantu baguma bitwaza ivy'ubusuma mu mirima. Turwanye ico cose cobuza umwenegihugu wese gutera imbere. Rero nta bandi babibwirwa ni twebwe. Rero duhaguruke, umwe wese aje ku kivi akore igikorwa cose kimuteza imbere. Ica kabiri, abari ku kivi bakigumeko ntihakagire umuntu abaca intege. Ngo biragaragara ko abenegihugu bari ku kivi hari abantu bariko barabaca intege. Ati none kubirimye uzobishora he? Ati none wewe kuri ku kivi ko witwara iki gikorwa ugira ngo usumba abandi? Ivyo rero uri ku kivi akigumeko, ntihagire uwirahira kumuca intege. Hanyuma twaba ku kivi twese tugatera imbere twese, igihugu cacu gishishikaye gutera kija imbere. Indongozi zibwirwa kuba akarorero keza, kuba icitegererezo ciza. Indongozi mu nzego zose rero ntidushishikare kuzera inze, ariko tuba ivyitegererezo kuba turongoye, kugira ngo nibabona twimbuye ejo nabo bazoca baja ku kivi nabo bakore bongere bimbure, hanyuma twese dutere imbere twese. Yaranakeje abenegihugu bo mw'Isare kuko abagenda barasegereza bagabanutse, aca basaba kuzokorohereza abazoba baje kugira rusansuma nkuru y'igihugu kwitabira amatora yimirije yo mu mwaka wa 2025 batuje, birinde ibihuha. Tubamenyeshe ko ibirori vyaryohejwe n'intambo z'imigwi itandukanye hamwe n'abana b'umugwi tugendera iragi ry'abasokuru.